abatunzwe n'ubworozi niwo mutahe w'ibindi byose bikurikira. Nicyo gituma hari umumama washarira umwe ahora ari inanasi ahomeza muri Musongati aba muri Canada mbere ari mu mama aba muri Canada muga afite inanasi arimo ngaho namubonye kuri YouTube ndabakurikirana kabisa umuntu wo muri diaspora kuri kintu mweza muranyereka gusa ibyo mukoze ndaza kuraba nanjye ndabakoze reka tubazamu bahaba ndakubwira ufite ikintu turakora ndabaramukije. Uyu ni Mme Jo wa Imuhira Media yongeye gusubira kugaruka. Ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi: Australia, Amerika, Afrika, Asia, Europe, East Africa. Ndaramukije abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Uyu ni Mme Jo musubiye guhura muri Imuhira Media. Mwabonye Mme Jo no musafisaga carne hano. Ego ndafise ibibazo bimwe ngomba kwishura. Uno musinzanye no kwishura ibibazo bimwe byashoboye kubazwa. Murazi ko mperuka mu gihugu ciza c'amata n'ubuki mu Burundi, narashoboye guhura na umukubito, nkabashoboye gushimira Gaël, warakoze cyane gushobora kumpa ikiganiro kandi benshi baragishimye, benshi barashoboye kugikurikirana. Abagikurikiranye mwese ndabashimiye cyane gose. Abashoboye kugira amakomantere yose narayasomye, yaba positif yaba negatif yose narayasomye. Mugabo ikintu nashimye gusa nuko umuntu wese ashikiriza iciyumviro ciwe kandi akakivuga uko kiri. Narabishimye cyane gose, niyo mpamvu no musi ntangura kwishura ibibazo bimwe mugashisha kwishura byose, ariko ndaza guselectiona bikenya ndavyishure. Ndashima cyane kandi uwo muri Smart Mind. Ego muzomusanga iyo Smart Mind ni ikiganiro kimwe gihora gica muri Pam channel. Ego menga ni Pam channel. Ego kimwe kukayi cya kiganiro dukunda cyane cyo kukayi, ni emission imwe ica muri iyo chaîne. Yarashoboye kunganiriza nawe nyene, ndamushimiye cyane. Ndashimiye abantu bose bashe kugira amakomantere. Naravuze yuko jewe amakomantere positif ou negatif yose amihuvu amagukora amanukugurura amaso, kuko yose atuma ivyiyumviro vyaguka. Mukomeze mu kubita amakomantere muri ivyo biganiro vya Mme Jo kugira Mme Jo ashobore kwameliora ibintu bimwe. Ndashimira cyane gose Agaciro Media, umujournaliste mukunda kumva yitwa ngo homme du changement. Wewe yarashoboye no kunsanga ku materrain, aramperekeza, araraba ibikorwa byose vya Mme Jo. Nukuri ndabashimira. Uno musi rero muraza kumviriza ama réponse nza gutanga mu bibazo byinshi byagiye kubazwa. Imbere yuko rero ntangura gutanga umuco ku bibazo byinshi byagiye birabazwa, reka mbanze nshamire Nyene Icubahiro umwubahwa se w'abarundi, papa w'abana, niko ndamwita papa w'abana. Nukuri Imana imuhezagire cyane kuma initiative yiwe akorera igihugu cacu, igihugu c'abarundi, uburyo yitanga inguvu abishiramo. Nukuri Imana imuhezagire. Natwebwe abana b'u Burundi birakenewe rimwe yuko tumwereka yuko turi nyuma yiwe kandi tumushigikiye. Nukuri mperuka gutangara, naratangaye muri somene ya diaspora. Nukuri ikintu cantangaje uburyo akwirikirana ibikorwa by'abana bo muri diaspora. Vraiment ingena akwirikirana ibikorwa by'abana b'i Burundi. Nukuri umuntu wese aba ariko arakora. Je natangiye gutangara kirikare. Umunsi umwe ari ikiganiro nigeze kubona, narakiravye ico kiganiro cakozwe na Agaciro Media, batwereka umwana wo mu miliyonere yorora inkwavu. Haciye imisi mikenya nzamuna Nyene Icubahiro aramugendeye. Wow! Amusanze kuri terrain. Mukanya baradushiriye ikiganiro ca Dr. Jackson, ibikorwa ariko arakora vy'uburimyi, ubworozi n'irindi terambere ariko arakorera mu Cibitoke ca Rugombo. Après X-temps mbona Nyene Icubahiro aramugendeye. Ndavuga ati no, ibi bintu ntibishoboka. Nora mu minsi muri diaspora ndiko nderekana ibikorwa by'iwanje
nza mbona muri somene ya diaspora nawe nyene arashigikiye ibikorwa vya Mme Jo. Naciye mbona yuko ariko aradutera intege, vyaciye bimpa inguvu zo kuvuga ati ubu ngiye kongereza inguvu zo gukora, ubu ngira nkorera ikomine ariho mfise amatongo, ahantu hose mfise amatongo nshobore kuhakora, nerekane akarorero keza, nerekane ko abarundi dushoboye atamunyamahanga ari. Urugendo turacarubandanya mu ntara ya Rutana imusongati aho Mme Jo asanzwe avuka. Ego aha turageze muhira neza na neza iwabo ku muvyeyi wiwe. Ego murabona ko ari ahantu heza hateye igomwe, igihugu cy'u Burundi Imana aragihezagiye cyane. Aha turinjiye neza na neza mu rugo aho Mme Jo avuka, asanzwe haba umuvyeyi wiwe. Ego naha murahabona ko ari urugo rwiza ruteye igomwe, urugo rushajije. Ego ni ahantu heza cyane, barabona ko bagira umuco w'ikirundi, baracawukurikira rwose, baracawukurikirana rwose. Uru ni urugo. Ego barabona ko igihugu cy'u Burundi ari ciza. Iyo ugeze ngaha urabona by'ukuri ko igihugu ari ciza, cy'u Burundi ari ciza. Ego iriya ni imisozi. Mme Jo mwamaze kugira kumubona nguyu, ahagira twinjize aho ariko akorera ubworozi bw'inkwavu. Ego nguyu Mme Jo mwamaze kugira kumubona, ashaka kutubwira ibyo muri ko murakorera ngaha. Aha naho ntanguye korora inkwavu z'Ikenya za mbere z'imbanze. Yego Kora ryo mu mugambi Nyene Icubahiro yatuteye akamo avuga ati tworore kijambere, tworore inkwavu. Urabibona ni inkwavu nziza ziteye igomwe. Gatanguranye n'akagakaje konyene niko k'intambwe, mugabo hanze nzokubaka udukaje twinshi. Urazi ko inkwavu ivyaye ukenera yuko kamwe kose kaca kagira espace yako. Ego hama sindaheza, ndashaka kuza ndarekipera na ya maganga, murazi ko afise akamaro kenshi mu buryo bw'indimo cyane. Ego aha niho ndiko ntangura korora inkwavu. Ngurabena hajya hari impene naziturukije, rero uruhongore rw'impene, mugabo impene zaturutse neza cyane, zikurisha si nyinshi, mugabo projet y'impene nyinshi nawe nyene nzoyikora. Bazigaburire, tubona ko biroshe ko baca baronka n'amase yo gutabiza imirima. Aha ni mu rupango. Ego Amatongo yo ahandi ntaraha. Ego ni mu rupango mu gatumba aho sanzwe naravukiye. Ego urabona ko ndiko ndagerageza ipera neza cyane. Ni pera nateye mu kugerageza, urabona amapima aratandukanye, ntajya ubona iryo pera. Turaribona kugira ndabe yuko umuntu antizenya ashobora kunuze kuzotera amapera mu bwinshi niyamera. Amajenda ashaka kugarukana ya mico myiza yo kugira ibigega. Ego Kirundi mwe vya kera. Ubu nzorondera abantu bankorera ibigega, kuba bijya bigega byaragira conservation neza cyane. Nziza naho nivyo twimbuye imbere ko ndabidandaza cyangwa ndabikoza. Iki nico mwahereye ko kumbure cibanze cyo kujisha. Nzobigiremo bya kera kuko ndakunda akaranga, ndakunda imico kama, kandi azi ko kera abantu kuko Albert ntoshobora kusigura ingene imbere y'intambara zageze ziratera Burundi abantu barashobora kugira ibiharage by'ibihitira neza cyane, barimbura bakagwiza, kandi suko bari bafite agronome, abanjenera agronome, nuko bari bafite ubuhinga, mugabo nibaza ko babakengereye. None uno munsi bigenda gute ntituronke n'igihitira? Nuko hari ikintu catakaye kijane n'amatekinike y'abakera, nico gituma canegera aba bavyeyi bakamera hari barabe bari mama bariya anye abanjenera agronome gusumba abagiye mu ishuri baba bavyumva cyane kwiga neza. Mama naho iko
n'akazi ka sugumwe hano yego zoraba ukuntu tuza turarekipera amase avuye mu gasuku ka sugumwe nayo nyene afise akamaro neza cyane ni ibintu by'imigambi nyene ndiko ndagerageza kugira naho ndi hanze abantu baramfasha ndafise abamfasha kweri yego bafise abantu babizigirwa babigufasha ino kubikurikirana umuvyeyi niho turamba ndabikorera mbati ariko ndafise amatongo yakavukire hariya nayo nyene dukoranije n'abadiaspora benshi cyane cyane baba muri Australia turafise ukuntu tuganira cyane barankoncinga harimo abagronome benshi b'abatekinisya nibo bambwira ati kora uku ndabahanuza urumva neza cyane yego urumva rero imigambi ni myinshi tuguma dukora buke cyane cyane turondera amase niyo dukeneye niyo mpamvu ngomba kugwiza inkwavu no kugwiza impene mu nyuma kubera ntuzenya baransigure yuko amase y'ingurube arafise akamaro mu kuvura isi naho nyene nzorondera ngire projet y'ingurube juste ku mase ingurube ziragoye zirazimvye mugabo ico dukeneye twebe n'amase neza cyane yego n'ubutamira indimo kugira tutere ibitegwa vyiza neza cyane dushishikara kubifuriza umunsi mwiza kumbona ibikorwa byiza ndaza kubereka n'ahandi hari ibindi bintu ntegereza kubungabunga kama kacu yego sawa mugira umugisha mu iterambere ego uno munsi turabona mwaramutse mugendera umurima muniniya cyane w'inanasi mwarimiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Rutana aho benshi bazi imusongati ego mbega iki ciyumviro cyangwa ibikorwa mwabitanguye ryari iki ni igikorwa natanguye kuva kera narigeze gutaha imbere ya covid cyari imbere ya covid ntashe nje kuraba umuvyeyi aha niho mvukira aha niho ku gatumba aha niho imisongati aha niho twebwe tuvuka muri iyi ntara muri iyi komine muri aka gatumba hamanje ico gihe rero namafise vision yo kugira inanasi kubera burya inanasi ivamo ibintu byinshi inanasi irashobora kuvamwo jus danana barabizi hariho n'amaji danana do musongati kubera anye twe dufise inanasi ziryoshe cyane zisosa abantu bakunda kandi inanasi ziba zinini cyane gose zirakura zikaba zinini hama nanje aravuga ati reka nanje muri iryo terambere nshiremwo inanasi urashobora kuyikoramo amajuice inanasi urashobora kuyikoramo inzoga ku bantu bakunda sinzi kurumva inzoga bita umunanasi yego inanasi urashobora kuyirya nk'icamwa ciza gifise akamaro mu mubiri nanje candaterera aho hiyo kwikomine abanyagihugu bo ngaha twaragiye hamwe turafise izine umwe wese agira contribution izine ikora jus d'anana muzozibona mu gacupa handitse ati anana do musongati kabisa ako kajura amaze kukabona kajusi neza cyane karanaryoshe cyane nabo ngaho mu kibano twese twishize hamwe twese ico gikorwa twaraciyemeje ego mama naje wandi umwe mu baterera baraza bakazitora abanyagihugu bakazigura mugabo mfise projet kubima nyinshi cyane kugira ngo kuko ari abambaza ko boronka nk'ikamyo yuzuye nk'iki iyo ni migambi nawo nyene n'umugambi mfise muri avenir neza cyane reka dukomeze tugendure turabe iri tunga ryanyu itunga ry'igihugu aho n'abene igihugu bimusongati twumva ko bavyungukiramwo cyane bararonka akazi nko gusasira hano hantu bararonka akazi nko kuza kubagarana nk'ubu nta byatsi birimwo baraharuriye barabagariye n'umurima by'ukuri umeze neza cyane ku buryo uwo ari we wese ashobora kugira icyo ahungukiye si ibyo gusa umugambi aha nariko ndagira test yego koranye n'umugronome wanje naragize test yo kuraba yuko amabungo ashobora iyo nguya kamera yarabe ndayabona amabungo ashobora kubana n'inanasi ariko nabonye ko bishoboka birashoboka neza cyane nico kintu nagombye kuraba mugana nabonye ko amabungo ashobora kubana n'inanasi ico gihe rero nzoca ndaba ingene nkiragiza amabungo ahantu hose kugira ivyamwa bibe byinshi mu komine abantu bazi ivyamwa kuko urazi ko n'amabungo nawe nyene akorwa bijya nyene bikorwa mu nanasi urashaka gukuramo amaju urashaka kuyarya nk'icamwa yego nibaza ko abashakashatsi nabo nyene barashaka kuyakuramo n'inzoga nk'abakunda kunywa alcohol navyo nyene nibaza ko byoshoboka bivana n'umwete w'abantu birashoboka cyane kandi amabungo turabona nk'ubu ni mu gihe cici mugabo uravye asa neza cyane kandi nk'igihe mworamuka muyateye mukayakwiza umurima wose n'ibintu byo gusasira byogabanuka byogabanuka kuko niyo azoca ahinduka ibisasizo urabona ntashobora kureka ngo izuba rirengane rishike hasi isi ntishobora kuba yokuma nko muri kino gihe cici nukuri turabona n'ibikorwa byiza cyane gose yego urabona tubonga tuko turatangura ko
gukora buke buke koje ngomba kugira ariko ndagira test mu agronome yambwiye ko amabongo n'inanasi bashobora kubana yego urabona ko birabana nyene nicyo bindi kubisakije reka dukomeze tugendagende iri ni barabara kumbure mwasigiye nk'igihe cyo kwimbura amakinga amamoto ashobora kuhaca akagira canke hari utumoto twita bajaji z'imizigo ndabona iri barabara goshobora kuhaca nko mu gihe cyo kwimbura ugasanga biragize biroroshe aha naho twaciye abantu bimbura baraza bakavyuzuriza ngaha bakabipakira mu magunira ngaha nyene bakabitwara ego batarinze kubisanzagiza mu mirimo umva aramura aterera ngaha bamuriye ikote yose baterera ngaha anya ego nakahe kamotera abene gihugu bo kuri uno musozi wa Musongati muri umusozi wa Musongati n'abakozi n'abarimyi akamo k'uburimyi n'ubworozi barakumvise cyane gose basanzwe banabikora ahubwo cyane cyane akamo no kuba diaspora duhagurukira igihugu cyacu tugwanya inzara turashoboye byari warabonye igihe twaragenda ahantu ndiko mbumba amatafari yego byose birashoboka numwete gusa ni discipline yego hari ikintu ngira ndakubwire ifo gutandukanya hari ibintu namandiko ndahanura abantu tuzokwame dutandukana umu entrepreneur n'umu investisseur n'abantu babiri batandukanye umu entrepreneur ni umuntu ava kuri zero akagenda aramanaging utuntu twiwe ashobora no gutanguza umutahe w'igihumbi hirya gisanzwe mugabo à la fin arashobora kuba umumiliyoneri yego si ukuvuga ko umu entrepreneur ategerezwa biba ngombwa akaba afise umutahe eka ni umuntu aba afise umutahe we n'ivyiyumviro umutahe wiwe ni vision umutahe wiwe ni nguvu umutahe wiwe ni kubana n'abantu ni umu entrepreneur aho umutahe roheze mugabo mu investisseur ni umuntu afise ibihera vyinshi avuga ati ibi bihera sinobigumiza muri banki ataco biriko birakora ngira nze ko investissa akavyinjiza mu kintu kanaka akaca vyinjiza mu kintu kanaka ugatereka nubaka ikibuilding kinininya kizokora ibintu vyinshi cyangwa nubaka ibitaro nubaka ibiki mugabo mu tahe usanzwe hari benshi rero entrepreneuria ntibarayitahura neza cyane bama bashaka kubona twebwe ntaco twokora tudafise umutahe bagomba kwigana ba investisseur no urashobora gukora ibikorwa utanguye ku busa bw'amafaranga ukagenda uraduga buke ukazosanga bavyaye ibintu binini neza cyane baravuga ati wowe mu diaspora shaba ibifaranga warujuje ari aba diaspora benshi barakubititse ivyo sinokubesha baramaze no kubivuga barakubititse ubukene bwarabishe ntibisigura ko aba diaspora bose bafise uburyo twese turi hariya turakubitika tukabura amahera tukagurana na hagati muri twebwe mugabo ntibisigura ko gukora ibintu birasaba amafaranga n'ivyo mugabo tubikora turota cyo kimwe nk'abandi bose atanu rufaranga twifitiye hariya muri bijya bihugu byacu urabihembwa amakonsumation ni menshi urabiza ico bita amafacture ya mbere yego urabumva ngo aba diaspora basaba facture menshi barariha inzu barariha ama internet barariha ibintu byose bibaho urumva ugasanga na ya mahera araheze barayasumisha barafashisha imiryango bagasigarana ubusa bw'amafaranga rero je ndi entrepreneur ivyo nkora byose sindinda umutahe munini neza cyane tekinika gusa ego kumure nk'aba diaspora aho muri mwese muratwumvise Mme Jo muramwumvise bifaranga gerageza utwo duke mucagura ku mafacture muri hahiyo muze mugire mushobora ko bamwokora ibikorwa mu gihugu cabibarutse ndashaka kurungika i Burundi ndose nka $50 nkahamagara abarimyi ndimire akantu kangana gutya neza cyane hama mu ikindi gihe gutyo mugo kazosanga bya bindi navyo mu nyuma uvyimbuye vyongereza wa mutahe cyane nuko rero ni mukore duhaguruke dukorire muri 4 canke 5 kugira gitangure guproduce urabona nk'ubu batebaguye nibi iyi pepiniere tugeze ko iyi ni phase ya gatatu ya pepiniere ibi urabona iyi party ni macadamia ziri wholesale kubera wholesale pourquoi urabona iyi net ni transparent ariko iyo shize ko iyi roofing hejuru ziba ziri enser iyi roofing nashize ko ngaha no kugira nshobore guprotege aka party natangiye ku greffe aha rero iyi roofing urumva ko izuba ritavye ko ubushuhe buriyongera mugabo bugaca bucamwo ngaha buza
buza gushika ngaha hano hari kwiyo ipfutse ngaha akanako kano gasashe twapfukishije guti ari kugira ngo habe transpiration hari indani hanyuma kaka jeune plantire twashyize ko gashobore kuronka naissance yindi kuri le premier urumva le premier iyi ni prendorma iri hasi iguma iduza ubuzima ikabura rero le tige aérien kubera ibuze tige aérien en feuille kijya kurondera amababi ngaha igica rero ironka imizi iri mwiki mugabe iki gica kifatanya kikabasude kidugiremwo indani urenje ntahura niyo mpamvu nuko ntaberetse mu bintu bijanye na greffage hari 3 types de greffage hariho greffage tugrefa muri primaire iyi tukagira gutya tugasatura tukinjizamwo le greffo igatora reseve muri primaire indani mu mutima canke tukafata le greffo tukazitaya tukaronka ntuze est-ce que je peux vous montrer parce que kimo muri le primaire cyangwa ukagrefa greffage supérieur ukagrefa muri le greffo le primaire igatora naissance muri greffo yo hejuru ni igikorwa ni igikorwa gikomeye kugrefa ubu rero nibwo bwa buhinga tuko turavuga abadiaspora bariko barazana dushaka kurima ubunye twiteguye tuza kurima mu buryo duproduza ibintu abantu bashobora kuronka byinshi production na hare twatanguriye uyu ariko arantuzenya Leonce umudiaspora turi kumwe muri groupe y'abadiaspora biyemeje kuza kurima bagashika no kuri terrain nibi rero umugronome wiwe ariko aradusigurira mwavyiboneye rero nukwama rero abadiaspora aho muri hose mukangure kwinjira iterambere mu gihugu cyane tureke kuba banebwe dufite igihugu gitunze